ndabaramukije mashaka kubwira abari kwadukurikirana umwidondoro wanyu. Jewe ni Didas Kankundiye nkaba ndi umuyobozi w'ino entreprise Omega Volt Development. Yego Mega Volt Development. Kuki Omega Volt? Omega Volt ni mu ntumbero z'uko iyo Omega Volt twiyumviye development ko dushobora kuza mu ntumbero ofete zo kuza kwerekana Omega muri physique ibintu bijanye donc ni signe unité d'homme bivuga ngo resistance muri physique hanyuma volt ni tension aho twiga muri physique yuko la tension égale résistance fois intensité hanyuma development ni ico kintu ya tension ya résistance ya cha kintu bavuga ngo ni résistance iri double iri au carré fois intensité bavuga ngo tugerageza kwerekana ico dukora ko gifise resistivité yego gifise uburambe gifise ubukomezi gifise ico novuga yuko ivyo tuzoba turiko turakora ari ibintu bifise ubukomezi bifise une double résistivité gucyonye yego ubu rero ni ibinye mwaje muri ko murabona ni irikara ryacu rero riraka nakuvuga ngo harakenewe umuntu azana ikintu gisubirira ikara ry'igiti riboneka harinze kononwa ibiti kikagira ico gifashije abene gihugu. Yego ati ni Omega kubera ari ibintu by'ama resistance n'ibiki by'ama tension mbako ari ibintu bya physique n'ibintu by'umuyaga nkuba ivumbi cyangwa umucafu iyo ubonye mu gisagara Bujumbura aho ngani muri Kanyosha ni ya feelings ni uca wiyumva gute yubonye ubucafu nk'ahantu babutaye nk'umurundo cyane cyane nk'ajya amayarara abona ahantu hasa nabi cyane gose ni uca wumva umeze gute mu mubiri? Murakoze cyane jewe sinkivyita gutyo no musa aho nsanze ikintu bita ivumbi y'umunyota canke ibi vyatsi vyose vyitwa ko bibora ndabibonamwo ubutunzi kuri jewe nabibona yuko ari ivy'igiciro ari bimwe bita ngo c'est de l'or bon kuri jewe n'inzahabu ku buryo ibi bintu ndiko ngomba kubifashisha igihugu ndiko ngomba kwereka abene gihugu kuntu bashobora kuvyifashisha mu buryo bwo kwibeshaho mu buryo bwo kwiteza imbere mu buryo bwiyaguye bwose bashobora kuba batari bazi iki kintu citwa umucafu ikintu bita ivumbi ry'umunyota ikintu bita iyarara icatsi kibora isashe iki ubu rero turacari mu kintu bita icatsi ivyisashe nibaza ko tuzoronka kanya kiyaguye cyane none uko biri kose kwegeranya imigambi gukora imigambi ibintu mwene ibi guhakaza ugwaruka ikibazo cy'ubushomeri ego ico ni kimwe nk'inyishu muri bimwe mu bivaye n'imigambi ugize mugabo igihugu naco ne kikaba gihanzwe ahanini naho usanga hari ubucafu ikiyaga guhohotera intuzenya ibidukikije ibintu mwene ivyo rino shine hamwe ryanyu Omega bivanye n'ijya source y'ibintu mukoresha mwebwe nyene najya base ibijya muhinguramwe mukuye mw'intuzenya nekaye kajambo nubwahe butumwa wumva wohereza abo bantu ahanini bafata umwanya maybe mu kutamenya kuko batazi yuko bujya bucafu hari ikintu bwoza kumarira ninge kaye kamu bwotera ku buryo bwa bucafu bugenda gucafuza mugena wari inzahabu ku buryo bwo namba bwo kwegeranywa ahantu hakorohera nka message gusa wo bahereza abo bandi bantu bazi yuko ubucafu ari ku buryo namba ari leta namba ari kiyo utegekanya ku buryo ahantu mwamwe bwima mukeneye ajya ama produit bijya mu bikene ku buryo bitaza birabagora cyane mu gihe tubona bikoreshwa mu gucafuza kandi mu gihe byokorwa nk'ibintu nkenegwa muri Omega nakaye kajambo wumva wotekerera akajambo nibaza ko uyu mwanya twese biturimwo turiko tubikora ku bwakamo twama dutegwa n'abarongoye kino gihugu cyacu nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yamari karahimiriza gwaruka kugira ngo rukore rero novuga nti akamo notera
abene gihugu canke urundi gwaruka nkatwe nuko ibi bintu turiko turakora ari ibintu bije mu ntumbero yo guteza imbere igihugu, atari ibintu vyo gutabwa, atari ibintu vyo gukonsidera nk'ubucafu nk'uko abandi bose babikonsidera nk'ubucafu. Rero nibaze dukura amaboko mu mpuzu, dukore, tugende ahari icatsi tugiteme, ahari iminyota tuyiyore, baze bahabwe inyigisho muri kino kigo cacu, ejo bazobona agaciro ibi bintu vyahora bitabwa nk'amayarara, agaciro ibi bintu bifise. Twebwe rero n'uyu mugwi turi kumwe turiko duhiza inyigisho ntitukivyita ubucafu, n'ubu ndizera neza ko ubu unyatawukekeranya muri bo barazi neza yuko uwobona ahantu hari icitwa cyose ko kibora, ari gitiritira, ari ibiki vyose bijya twadondaguye, n'agaciro, ni ikintu gishobora kumubeshaho mu buryo bundi bwiyaguye cyane, akazofasha umuryango n'imiryango izoza kuri we, ikomoka kuri we. Murakoze. Wera uvuze ati rero hako bogita ahubwo boraba ahantu baza baragitereka ku buryo vyoza birorohera kuza kuvyegeranya muza kuvyikuriramwe imari, hako bagita mu kaburimbo canke basanga igi bagitaye muri Tanganyika canke hehe. Nizera ko babita kukutamenya. Twebwe rero twabimenye, twobatera kamo kw'ivyo bintu atawusubira kuzarabita. Uri igishishwa c'umuhwi nagire ahantu agitereka, twebwe afuma natubwira uti ngo mu bitore, twebwe tumenye ivyo twikorera kuko biriko biza gufasha igihugu. Murakoze. None nk'akanimero bacha bagutora kuko hari abantu benshi bafata imihwi bakabita mwibarabara, hari n'umuntu usanga afise stock, ugasanga abihaye ikibirita bituriye, mu gihe wewe ubikora mwikara agarusa gutetsa. Ubona ni ya nimero yo cyagutora ko ubunyene ku buryo umuntu azi ko afise umurundo w'ivyo we yita ubucafu, mu gihe wewe ari nzahabu yo cyagutora ko. Ego mfise uburyo butatu umuntu ashobora kuntora ko. Uburyo bwo kubuhinga bwa none, twebwe iyi entreprise yacu irafise mail, ni omegavolt.development@gmail.com. Ubwo nibwo buryo bwa mbere bashobora kutwandikira cyangwa kugira icyo batubajije. Uburyo bugira kabiri ni uburyo bwa WhatsApp, ni nimero 71 351 840. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bw'inimero yo guhamagara, turita telefone, ni uburyo bw'inimero 68 368 477. Urakoze. Sawa cyane, ndabashimiye sana. Inimero z'uye mwazumvise akaba ari Didas, ishirahamwe giwe arongoye ni Omega Volt Development, rikaba riri mu Kanyosha, ni kugindwi ucumanuka gatoya ubaje gusa kwa Didas, uzocamenya hama kanda subscribe ugire nico uvuze, namba ari n'intererano ni ngaho contact ziwe nizo nyene. Ndabakunda sana.